yo ya mani urareka mani udekore ndakesera yo Clementine Keve gumumurya rero je nasavye ikigongo abafanzi banyu mba barashavuye bihangane kwe nukuri mani ntudekore ko indo kajya gatoya ko mani nukuri nta mazi mani nukuri amfite dushigikirane dukundane biya vyabaye nukuri nagashavu bihangana abo vyababaje twizeye ko bitazosubira wewe umunsi uja kuvumbura umuntu cyangwa umuntu yo gukorera akantu akagusuka kwa amazi uwo munsi wo vyakira gute tout simplement woryoherwa wo baba STV every story matters. Yes, bonjour, bon après-midi, bonsoir. STV fans muraho mumeze fresh Jenny MC and kuri micro za STV ni Mr Solution Mr Emotion mbaga nagarutse kwindi ncuro kugira ngo ndabahe bishashe ndabahe ibiryoshe vya bindi mukunda bimwe mwakunze ni kiganiro kigira gatatu nkoranye n'uyu muntu ngiye kubereka ati bimeze gute dogo vipi nta chance nutanura musa tonto wewe umeze neza uno munsi ntiwashwanywe na madame sawa bye uko biri kose rero ni kiganiro gira gatatu jewe nkuranye nawe bwira kabiri ariko yari yatanguye akorana na General agiye kumuvumbura kubera ubusutwa bwiwe amusuka kwa amazi nanje ndavuga ati canigira igihangange ndaje nanje banyongera yandi ariko uko biri kose kirazira yuko dukora ibintu kugira ngo dusquate niyo mpamvu tukunze kuyita Mr Solution turagerageza kurondera inyishu igihe cyose wateguye utegurira gutsinda uratsinda niyo mpamvu turondera inyishu kugira ngo tubishikiye ko nanje namukenyuye ati gute namuhamagaye mu bwami bwa STV aho isanzwe ikorera benshi murahazi murabibona ubwa mbere yamaze kwinjira mu rugo rwacu bugira kabiri namaze kugara portail mbega za kunshikira hehe ubu rero ni ubwenge turiko turondera inyishu yigize igihanganga ariko tugomba kumwereka yuko Imana yaraduhezagije umutwe wo kwiyumvira ngo dukenyure fresh amazi misa dusuka kwa amazi nanje mwamaze kubona ko namaze kuyavoma nayateguye quelque part ngomba ndabarishe show tujye show yitwa Yumve Customs abandi mazina menshi amaze gukorera amateleviziyo arenga 70 niwe muri mumenyesha makuru wa mbere amaze gukorera amateleviziyo menshi sinzi yuko agenda bivye sinzi yuko bigenda bimeze gute akora indwi zitatu kwezi gaca bivamo tugende rero twikorere ngaha kuri bajaji kiganiro code kubako moto yanyu ndamutsa none ndakicaye aha rero code urazi ko twe abakunzi ba STV baba bafise ga code kacu bazi nk'ubaraza ga code nyabaki sigura code y'ikiganiro ngene kiza kuba giteguwe kuko twe turategura ne wanteguriye man jiragiye amagaye tuyage bisanga kuyaga urumva ndategura ati ngoma mbazi ibibazo bimeze gute mbaza renda hari uno muzi code barayizibo kandi code igira kabiri ngomba kubaza ibijanye na commentaire z'ibiganiro bimaze imizi biba none we icyambere udusukira kwiki amazi oya man ne shana barundi bro baragoye gutahura eske none ntibabona ko mwakoze amakosa n'amakosa nyabaki yo kuvumbura we nuvumbura ne man kuvumbura ariga kuvumbura si vyiza man kandi umuntu kuza ntumuteguze fresh urumva nawe nibisobre nyene umva Haiga umuntu usanga nyene umuntu yivyukanye ibistress ko yoza kongeramwe ibindi usanga nyene vyahaye ikindi kibazo wo kwiyumva gute wo munsi umwe uvumbura agaca gusuka kwa amazi byo kuryohera ariko wotahuye nyene uvyikoroheye kuya nyene natwe tubigenza oya mwico gihe ndi ku kazi urihangana nyene newe ntiwihanganye none waratabumye turabajama kandi nawe ndazi warabitahuye nta muhari ariko nawe wo bitahura nyene urihangana nyene uri kwijob man gusa je ntaho novumbura kujya kwiwanyu muze umwagiriza idemo man ata demo idemo ubugira kabiri nuko wazemeye kandi wazemanze yuko wewe kwagutera story bivuga byose none man rega idefo wagize nawe kwagutera story kumbe wanteguye umugani wawe nyene urumva nateguye rero nanje cangira ishavu man cyari mugani mu jeste wanyu wa mbere yaje aragira mba cabivyura ishavu byose man sanga nagutwitse ko rero ishavu je aya rero warankomesheje vyaraheze nene hari birenze man yane ntivyahereye haje code amakomante y'abantu ngumva ngo mu jeste yogira ibintu nkabijya none rega man hari kugira ishavu ni ribi ariko ni kurava vraiment basabiki ngo warabafatiye n'abakozi bawe ega nitwe turabakozi bawe bagena ababosi baje
Aye, ababifashe fo rero ni kuri sorry ababifashe fresh nabone urutipe nawe rufisa amakosa nawe muje ko mu rutuke none ibya bintu ntabizosubiye kubikorera umuntu. Naravumbuye nta cana koze sinakubaje bitakogwa nakubajije byo ko je cyambere sinabibonye vya mbere we na Jinera mbonye umaze kuba wagirizwa abakobwa ikandamiriza baraboneka nashatse numve ko vyari byo basi numenye ko wamuhoye ukuri egaje wamuhoye ukuri nukuri mani rege kuri singwa no kuri wewe ucuzana n'ibintu byose wampanze mani ndakese yari unambwiye igihe cyose niho byavuye vure yuko ndakuvuga ati eka ndakubatize waraye abazungu nibo bavuga ati igihe cyose ushaka kuguswata nuko utiyemera je nariyemeye ati ivyo ngomba gukora ntibizoswata cyangwa ati nkabe reka renda bitegura ndategura ivyo ngiye gukora kuko iyo ndakubyazi duteto iyo nza na micro ati VIP man sasa we bademo ni wari kuvyemera ko nashe ndabereka yuko ivyo baguhoye bwa mbere umuvumburo wa mbere wari wa vrai wari usanzwe ufise umukobwa kandi ufise abakobwa benshi man none ufise baki mubagurira ubunure bose bavuge vuga babiri jewe nzi umwe baramuzi uno mwanya baramuzi ndagufitiye amabanga menshi vuga babiri oya je nagwa n'amahera ko iganira iwacu nanje ndabivuge abazo yajya kubiraba gwako haba tuzogikora bagukure mu kazi kinaba nyene uwikuriye mutezwa kumubire nkandi nyene utabaye umubire wakuriye he we Clementine Keve mu mujyare siwe mukunanye none ico giterme kiri bizarre mo nemvuge gute abantu bo mukame mvuge mu kirundi ciza giterme kibishe no kuvuga umva atari nka umaze kumwambira atari umuntu ajya ubunure oya basi mvuge mu kirundi ipura kagogwa nemvuge gute tuje muri sije kunkwaranda ndasubiyemo iki kibazo kuko ndumva nshaka kukibaza neza wewe umunsi uja kuvumbura umuntu cyangwa umuntu yo korera akantu akagusuka kwa amazi uwo munsi wo vyakira gute tu simplement wojoye gwawo baba man mbeba dama watetse sinari urazi ko ntarasumye reka bandanye iganiro man ngoma ndabe ngene twotegura isosi yo kubwira dutegura imisosi kwanza yo oya bari ibyo bintu manda none urashika mwisite gute ndaka kamfata uko micro oya imani ukuri sinaho noje ashaka kundekure n'ukuri guruza uzamudekoreza yo mani n'ukuri mayo ndabona n'ukuri yo oya mani oya reka mani n'udekore ndakesera yo mani n'ukuri ntuhara ndayakumarira oya mani n'ukuri none wacunza no ngare kugira zindo nka umunyi oya mani n'ukuri oya mani bijya vyabaye n'ukuri sorry mani ndakesera oya mani n'ukuri wo bumpariye ndaki umpariye sara mani hazini impuzu ufise mani ndaki ega ntaco uricara neje sinagiye ku moto mwanya oya none je hari moto mfise mani n'ukuri ntuhare mani n'ukuri oya reka n'ugure reka ngibitari wewe ni wazana akadobo n'ukuri mani akabiga ryoswe nka keza muga ahantu hari mani rero kugira ngo ibi bintu ntibikogwe vuba ntudekone ndakise none mari wana nucanje hariya portal usanga wayugaye nashizeko bitiko bimeze je ndakora mujama gireka rero tugenzuko hera kuri Jinera umusabe ikigongo aya no kujya nasaba ikigongo abafanzi banyu mba barashavuye bihangane kwe nukuri mani ntudekone ko indo kajya gatoya ko mani nukuri nta mazi mani nukuri none wewe hano uko rambwiye ko dukora ikiganiro imisi yose vya no kuvumbura ntushaka guteguza ari umuntu basi ifoke dukenyura oya mani nukuri abashavuye ni sorry en fait ya ryari shavu nyene omazi umuntu akwagiza nawe ikintu atari ico ni hatari ngenda gusubira gatoya nta cyane oya mani ni cyaje sinasavye imbabazi nawe vraiment nukuri nta mbabazi twege twamubabariye mbega namwe abakunzi ba STV mwamubabariye ni kuvuga yuko abantu bakubabariye hariya muri commentaire sinzozuku oya je mfise inzira nyinshi uzana rudipere amazi sinzozuku uzokwisanga turi ahantu udaci umva nko mugasho abantu kuri bakunzi ba Steve n'ukuri mwihangane n'ukuri en fait vyabaye sorry ahubwo nyaje muje kunkurikirana ibikorwa by'wanje mu birabe andi nzo mu kiganiro nawene ya namuvumbuye ibi ndiko ndavuga n'ukuri akunda inkumi umusaza uzana inkumi nzorondera inkumi tuzi nanye ikimbwira ko yaje kumuramba nzomuvumbuye nayo zoro sawa sinda
nibabibona naho mfise umuntu umwe umukobwa umwe nawe ntashobora kuja imbere yangu uzonkura he mfise umukobwa umwe nawe tubonana rimwe mu ndwi zitatu yitwa gute umusheri wanje wa mbere uramuzi yitwa Akazi umusheri wa kabiri ijya moto yanje umusheri wa gatatu micro uri kurumva rero uzosanga wowe ushaka ari nko ku 8 okay wowe umunani niwe nzozana rero amajerero muje kuri TV wanye nkora kuri video Locals TV nubwo yuko ari television shasha mugabo mudusupportinge mukundi ibikorwa vyacu mugende kuri YouTube muca mubibona ibikorwa vy'iwanje STV rero twe twamubabariye je na Jinera twe nka STV muri rusange twamubabariye namwe rero ja muri commentaire turasavye urafise urubengaza bwo kugazi ntitukubabariye cyangwa turakubabariye ariko turabibasavye mugira ico muvuze kuko tuzokura muri commentaire zanyu nimwavuga tumubabarire tuca tuvyemeza nimwe musigaye kuko murazi ko ari mwebwe ba boss bacu nimwege yababaje ubwa mbere kurusha natwe yuko twe twari twavyihanganiye ariko mwe mwababaye kuturusha rero turabasaba muje muri commentaire uvuga ati twakubabariye ubwo musuye kayandi kubatiza jeyo gana navyo bikore ubu bikore yo ubu nugaye ngaha sinzi ko kubitwa buho ngo ngwita n'uyirinda kesera oya manje amfite dushigikirane dukundane biya vyabaye n'ukuri nagashavu bihangana abo vyababaje twizeye ko bitazosubira gitwizere rero ko aho ukora uharyoherewe ni fresh kandi baraguhemba neza reka tugire uku jewe icari canzanye cari iki reka duhereza akanya abakunzi bacu ba STV tubashimire kandi dabo tubashimire cyane dushimire Imana yo idufasha buri kimwe duhijwi inguvu inkomezi katuvyura amahoro kugira ngo dushobore kandi kubandanya ibikorwa byacu bya minsi yose jewe ni wa musore wanyu ni MC and Mr Solution Mr Emotion this is STV televiziyo yanyu televiziyo wacu ibikorera hamwe kugira ngo bigende fresh rero ndagusaba impanuro muri commentaire kwa kuni nyine mwama mubigira ariko kandi na kanenge urakavuga kandi turavyitwararika commentaire zanyu murabona ko tuvyitararika ariyo mpamvu twongeye kumuzana natwe turamukenyura kubera ko twabonye ko vyababaje cyane natwe nitwifuza abafana bacu ko bababara ko biri ko rero courage nakazi naho wagiye hataga hagatatu basi uzoharambu hamare n'amezi n'umunani basi yo yanzorambira muri Steve Steve ko no ginanye iyo wawe yutse ubwo mujyi egawe nta mubiri ufise ubwo mujyi ubunure ahana ubunure nawo bujya kuberi baza ko je no banja kukurusha ubunure njya mutanga uzobaze je ndiyemera man tugushimire cyane azi umwami wazo cha hejuru afete tubashimiye nabo madukurikiranye ni fresh ariko ingeso uzihe ingeso nyabaki ucu bimenye kuko amazi aracari imbere yanje turavyemera oya ibya ntibizosubira bro kuko araswandi n'umuntu mwiza STV interview nziza hamaranje mushiki ibikorwa vy'iwanje kugira twese tubane dutera imbere ciao nimugiraho muba mwubahwe turi ngaha kubwanyu ariko kandi tubashimire mwese mwandanye mugwikirana abantu 10,800 turasubiramo kubashimira tugashimira n'abantu bose bitanga kuduha impanuro muri commentaire n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye n'abatwereka gashavu kabo rimwe na rimwe kubera ko niko kaca kagaruka kakutwigisha ibyo twogira kugira ngo ibintu bigende bien Jenny MC Andy bye bye ciao ciao STV every story matters.